Voilà, thank you. Les meilleures opportunités en ligne 2025. Business Yambe, very quickly, devenir affilié TikTok Shop. Donc aussi, c'est vrai, TikTok, hari ahantu henshi ntaragera. Iyi option ya TikTok Shop imaze kuja mu bihugu bikeyi. Gusa nk'uko nama ndabivuga, nta barriere n'imwe mufise. Nimba iyo option ya TikTok Shop itarabaye available muri Afrika, irashobora kuba iri available muri Asie, muri Amerika, muri Europe. Urashobora kurondera umuntu ari muri Europe, ari muri Etats-Unis canke nizere ko atuzaniye ibintu byinshi akuye muri Chine. Hari ibintu byinshi akuye muri Chine, afise ibintu byinshi, afise ubumenyi bwinshi. Witegure ureke gusinzira, ni muri passionné ku bintu bya en ligne n'umumenyi. Azi ibintu byinshi, araza kukubwira ibintu utabigere wumva, araza reka tumwakire Dr. John. Reka twabikora. Ajya umudokiteri avura indwara z'imitima canke dokiteri avura amaso. Umudokiteri ko yitwa dokiteri Dr. Medical Doctor Maleta Pension. Yeah. Merci beaucoup. All right, thank you so much, Mr. MC. It's always a pleasure kubana namwe, akanyamuneza kadasanzwe nongera ndabashimira abagize iyo abakigoro kuza. Si umwanya munini, ariko nkuko nama ndabivuga imbere yo gutangura, ufise ikaramu hafi utayifise uyirondere birazagufasha. Icya kabiri ni uko nitwaheza ndaza gutanga bonus, niko nama ndabigenza. Iyo bonus rero uyishaka urayikoresha icyo ushaka. Okay, let's go. Tout d'abord, mazina yanje ni Irakoze Jean Bertrand, benshi bazi nka Dr. John. Why? I don't know. N'abakunzi barenyise uko nyene nabyisanzemo. That's number one. Number two, jewe nta muntu ndakore kandi nta muntu ntanga gukore ibyo nakoze byose ni en ligne. Pendant les 5 dernières années, amafaranga yose navuye narose kubera ibintu en ligne. Business en ligne, freelancing yabivuze n'ibindi trading of course. No gusingira mbere ku kintu gitonya kijanye na benshi n'abatreda ngaha barazi crypto, hari n'abandi bashobora kuja muri crypto. Okay, nico kiri very interesting, kandi kiri very important. How is the situation in the market? Baravuga barabona market, bakavuga ati yagenze gute? Ibrahim, bimeze gute market? Okay, I understand and I feel you. So what's happened in the crypto market? Na nyene crypto market ni market canke marché financier. Pas umwanya munini cyane wo kwiga haca hirya no hino. I know quite a few things about it. What happened ni yuko harabaye haje flow of capital nyinshi yaje muri marché financier ma crypto. Bica bisigura iki? Bisigura yuko les banques zaraje, les institutions financières zaraje, abagwizatunga bakomeye baraje, ibihugu byinshi byaraje muri crypto market. Bisigura iki rero? Hari ikintu benshi bakunze kwita ngo alt season. The alt season, I'm so sorry to say this, the alt season is not going to come. Alt season is over. Nuko biri. Why? Kubera yuko haje flow of trade capital nyinshi cyane. Bisigura iki? Ugiye kuraba dans les débuts za gold, igihe gold izaho batangura kwitrada yari ifise amavolatilité menshi manini cyane cyo kimwe nka crypto gitangura. So that's the same thing. Imaze kuba adopte, ibihugu bimaze kuyadopta, abantu bamaze institution financière bamaze kuyadopta, yakitangura byane kugira amavolatilité matoya. Iyo niyo quick update nashaka guherako. So how to benefit? Ibuto benefit o beneficia na marché financier muri kino gihe, muri bino bihe. How? No gutreda. Gutreda urasi yo volatilité ya 20%, 30% et consolidé. Iyo ni update nshatse guha the traders baba bari ngaha kugira batashoboye kuronka probably news. Okay, bisigura iki? BTC we pump. BTC will keep pumping gusa izindi zose
haracyari amakenga. Peut-être ici, if Solana is ikomeye, the measures turashobora kugira ngo that's the number one. Very quick. Reka tugende kuri rero suje nyamukuru y'uno munsi ariyo yanzirikanye ngaha hanye meilleure opportunité business en ligne 2025 nyinshi etuma ufise karamu n'urupapuro yitwa interesa iyi pratique izogufasha twagiye Voilà, thank you. Les meilleures opportunités en ligne 2025. Ndashimikira cyane ku rubuga rwita TikTok. TikTok abantu benshi bazi yuko ifise ama-opportunité manini cyane. Gusa ndaza no gushimikira hanini no ku yindi yitwa Whoop bayivuze gusa n'abantu bake batahura what's going on. Let's go, sir. Voilà. Turabona les grands business hariho Apple ya Microsoft bigaruka ko gusa iyi niyo ma business tuza kurabira hamwe hariho kuba umu affiliate TikTok shop créer ama creative avec ChatGPT bavuze urubuga ruri kuri TikTok nyine kugenda muza ariko ntawe mvuga urubuga ni full AI akoresha AI kuri TikTok yiwe kandi niko rubuga yabisubiyemo niko rubuga navuga twakuze gusumba izindi zose ngaha mu Burundi ndibaza akoresha ama AI ubonye ngira ku munsi araronka nk'abantu nk'amajana 5 bamukurikira no mugana cyo ubonye bageze muri 20 followers in less than 4 months. Ok, ushobora kwibaza uti sinshobora kuronka monetization nkoresheje TikTok afise abantu 20 bamukurikira ubu yagiye muri browser akavuga ati hey browser let's sign a deal bisa abantu 20 ushobora kwereka inzoga yanyu nshasha browser yakonya amashyi no musi agiye muri fobi kwereka ati bisa abantu 20 bamukurikira could you please translate for me? Yes. Ahantu hose yoja akabereka abo bantu bamukurikirana nta hantu na hamwe bomwangira. Iyo niyo power of social media. Ufise abantu, you have money. Let's go. Okay, hariho iyindi rero créer monétiser des comptes TikTok, dropshipping organique, créer des impressions 3D, création de interviews. Quand TikTok Shop proposer un service de recyclage des vidéos, se lancer sur Whoop, se lancer en e-commerce et puis par la fin, consultant TikTok Shop pour PME, petites et moyennes entreprises. Famille. Business Yambe, very quickly, devenir affilié TikTok Shop. Donc aussi, c'est vrai, TikTok, hari ahantu henshi taragera iyi option ya TikTok Shop imaze kuja mu bihugu bikeyi gusa nk'uko nama ndabivuga nta barriere n'imwe ufise nimba iyo option ya TikTok Shop itarabaye available muri Afrika irashobora kuba iri available muri Asie, muri Amerika, muri Europe. Urashobora kurondera umuntu ari muri Europe, ari muri Etats-Unis ukaba abaparteneri hama mugakoresha iyo option ya TikTok Shop. TikTok Shop mu bisanzwe ije kwica dropshipping ya kera. Muri TikTok Shop nta stock urinda kugira. TikTok niyo usanga stock wewe ibyo si iby'iwawe ntujera nozenya si kuko stock ziba zihari. TikTok ibifise abantu yereka iyo produit yawe ukuvuga wewe basically uza ukrea content gusa kuri TikTok. Muri uko ukrea content rero turaza kwibona ama etape twagiye ku ma etape nyine ukoresha uwa mu affiliate TikTok Shop. Étape ya mbere, créer un compte affilié sur TikTok Shop. Hariho lien abaza kwishaka ndaza kwibarurikira
sinayishizemo usuza kwishaka aze kumbwira ndayimuhe ucuke ya TikTok shop kuvuga ibutike ya TikTok iyo ni nka mirongo itanu bigutwara ibijyanye birangiza etape ya kabiri explorer voilà explorer marketplace TikTok shop tugenda kuri ma TikTok shop yose ari muri Etats-Unis cyangwa mu Bufaransa ukaraba the best product ziko ziraperforminga neza akaba ibyo nawe ushobora complying kuko Etats-Unis muri Amerika niho innovation zose ziva niho innovation zose ziva. If you are in crypto, if you are in finance, if you are in e-commerce, strategy yose ava muri Etats-Unis. That's step number 2. Ukuvuga ukagera muri TikTok shop ukaraba the different products ziri. Etape number 3, definir niche yawe. Ukavuga uti okay, jewe niche yanjye ni iyi. Ese niyo muri hotel, niyo muri football, niyo mu magadget yo muhira, niyo ibikoko. Ukamenya quel genre de contenu tu vas créer sur TikTok. Ouais. Ukamenya uti quel genre de contenu niche cyangwa category nshaka kujamo. That's the thing you have to know. Etape igira kane ukavuga uti reka ngire mpamagare abavendeurs, contacter les vendeurs pour demander un échantillon. Ibyo byose ushobora kuvuga uti okay ngaha ntibikunda mu Burundi. What you have to do rondera urafise umugenzi urafise umukuza urafise umuvukanyi ari mu Bufaransa ari mu Bubiligi and you do the deal kubera wowe bishoboka ko bakontakta kubera wowe bafise facilité za paiement les cartes de Revolut et consort ukaba partenaire we nyimba ukrea les contenus ukazikrea wifashishije AI cyangwa ziri organique ugahama nawe akagera iyo partie iri nozenya iri côté beaucoup plus financier cyangwa même les stocks et consort. That's the step number 4. Ukuvuga ukontakta abavendeurs abo nabo nta handi basanga kuri TikTok nyene TikTok shop baba bariko. Let's go on step number 5. Step number 5, créer vos premières vidéos. Ute rero ukrea ama video koresha telefone isanzwe, smartphone barayafise ukarondera nyene lightning nziza umuco mwiza then ukamenya no gukoresha iki CapCut ni application iri gratuit ushobora kutereshaja ikagufasha kugira kwedita ama video. That's step number 5. Ugacugerageza rero gupublia 1 à 3 vidéos par jour mu minsi 30. Ibyo bigira bifasha iki? Bifasha gutrika cyane guhenda ama algoritme cyangwa kuyamanipula ku buryo adoshobora gupushinga your content. That's step number 5. Step number 6, ajouter votre lien dans la vidéo. Ibyo byose biragaragara ibisanzwe ufata ya TikTok shop ukayishyira muri lien y'ama video yawe and then the product is sent. Ukuvuga the whole bishobora gutahura wowe ukora video ugashyiramo lien ya TikTok shop yawe and abakiriya nibabona ya video yawe bagakunda produit werekanye muri ya video bonyine bazoshya bakika kuri ya lien aho bashobora kugura iyo produit and then c'est fini. Étape number 7, utiliser les vidéos qui fonctionnent, les vidéos zigende neza ukazikoresha kandi. Étape number 8, booster vos vidéos par ads. Par ads ni ntuze igufasirita kuboosta content yawe bakayipushinga kandi kuyigira kugira ngo ibe beaucoup plus visible. Étape rero ya nyuma yonese yindi ni kumenya yuko video imwe yose ni nka ticket ya lottery. Nka ticket ya lottery you can really perform very well. But every business number 2. Niza kuteba peut-être if you have some questions after bashobora kudishura. Étape business ya kabiri ni iyihe? Créer des créatifs IA avec ChatGPT. Créatifs IA ni iki? Ce sont des tuntu ku bantu bakunze gukoresha Instagram, TikTok, urakunze kubona utu video turi animé avec des sons ni video zikurikiranwa cyane. Rete bien umuntu za machine yanjye aho usanga video ironse des centaines de milliers de vues. Nta muntu n'umwe avuga ikintu na kimwe, nta message n'imwe iyo video itanga, kuko juste ni animation y'ama video. Nkuko twamaze kwibona les vues amahera ubwiyuka ukegera company yari yo yose ukayereka ati hey jewe kuri video yanjye ndashobora kuronka 200,000 vues
iki twakorana company ziriruka nta company n'imwe y'abahehe bose baca bugurura imiryango kubera iki ufise abantu kubera iki ufise contenu zakira abantu that's the business rero créer des créatifs IA avec ChatGPT. Let's go step by step. Nzadabereka step by step kugira ntihagire umuntu avuga ati bigenda gute. The steps are clear. The steps are clear. Let's go sir. Step number 1, donner à ChatGPT une image de référence. Ukarondera image ubuti okay image niyo nkeneye gukoresha muri creative yanjye. Ibintu okay ibintu ndiko ndavuga ushobora kutabitahura neza mu buti maybe it's really complicated. Nita gukora gutahura just do your homework ugende wandike kuri internet de creative ya komeze easy. Step number 1, donner à ChatGPT une image de référence. Ukayibwira uti iyi image niyo nkeneye yuko izakumfasha mu créer video yanjye. Tout simplement. Donc on va demander lui d'analyser en détail son ambiance, sa lumière, il analyse ibintu byose ku buryo kiguha feedback nziza. Etape ya kabiri ChatGPT niyamara gutahura your message, niyamara gutahura the message in that image cyangwa ibintu biri muri iyo image ndani ndoshobora kukugenera ikintu wowe wifuza. Etape ya gatatu créer votre portfolio, ni ukuvuga créer ibintu amavideo menshi, ni ukuvuga amakontenu menshi ukoresheje ukayedita Canva, Webflow et consort. Etape yindi ya kane trouver vos clients, biroroshe ushobora kugenda hehe kuri Google Maps amahotels ngaha anya hari amahotels akeneye amakreative. Ubwo ushobora gutoka amakreative ni urashobora kubona ikirato ca Nike, ikirato ca Nike ugasanga hari ukuntu bagifotoye cyo kirazunguruka ukuntu muri image kizunguruka ibyo niyo bita creative. Bijya rero n'amahera it's a business ari abantu babikora nk'umwuga. So ushobora kurondera rero amakampani ngaha zihingura okay amaju ugakrea amakreative y'amapublicity ku buryo bazotwara hehe kuri agaciro bijyaze twara hehe kuri top business. Again, entre parenthèses, umuntu utarakora subscribe kuri top business, go on. Nabo muri turaba go on. Umuntu utarakora subscribe kuri agaciro media, go on and subscribe. So nuko rero how it's made, ugakrea amakreative ukahereza amakampani utorera amakampani ushobora kwifashisha inzira ngaha nyene ukabazere kuti hey ndashobora kubagirira publicité, ndashobora créer des images. Basically ushobora no kugenda muri blog ukavuga ati ibyo umuntu abakorera ama design yanyu mwese nkeneye ko mumukura nkaza nkabakorera go creative. Voilà, tugende kuri business ya gatatu, créer monetiser. Nababwiye tuza kushimikira hanini kuri TikTok kuko niyo opportunité. Nabwiye ni imyaka yose ifise des opportunités zigezweho. 2012, 2009 il y a Bitcoin, 2021 il y a e-com, 2000 combien imyaka yose ifise des trends. Ni kuvuga rero the trend is your friend. Teza kwifashisha trend hari muri kino gihe to benefit the much money of it kugira profiter le plus possible. Ni kuvuga rero créer monétiser des comptes TikTok avec des contenus IA. Nabwiye hariho umurundi akora des contenus IA kuri TikTok, page c'est plus de 20,000 followers. Namuzi, but I cannot say him or talk about him. Usa, you can basically do like him. Wewe wigira sous forme de comédie. Ushobora no kugira rero d'autres contenus ziri beaucoup plus sérieux, za motivation, kandi ziri beaucoup plus technique, comme aussi hey reka ngire des contenus iya muga ziri beaucoup plus technique muri domaine kanaka, muri editing cyangwa muri motivation cyangwa mu bintu biri beaucoup plus sérieux. Donc des contenus IA proprement IA, then platform yawe boom explode. That's the business number 2. Étape par étape, twagiye very quickly. Vous pouvez créer votre contenu avec IA. Étape number 1. Étape number 2, créer plusieurs comptes. Vous créer un compte menshi, ou créer un compte menshi à TikTok. They can profit as much as I can. Je vais rechercher comme niba compte ya mbere ndonse 15,000 followers, compte ya kabiri nkaronka 6,000. Ni ushobora basically ushobora no kugira agence. Ushobora kuhamagara ujone ari muri secondaire. Okay, yandaguha akazi. Wewe akazi kawe nako ukaya amakonti TikTok. Aho niko ngo bakora abantu atamanya bafise.
kuri wanatamanya wakwishwa kuti wewe gira ndaguha akazi créer ama compte TikTok, créer du contenu IA, tuzi boosting ucréer ama compte nka 10. Basically uzokwisanga after 1 year ufise agence ya marketing. Sindikisho kintu. Ufise agence ya marketing iri full AI kandi iri kuri internet. Hamwe ama company yose aza kwirukira. You can basically do that. So voilà, étape ya gatatu okay. Ya kane choisissez une niche. Niche twakivuze, let's go on the next step. Monétisation, recherche, ushobora kurondera abapartenaire, amalien, abantu mukorana, ushobora kurondera ama real business, mugakorana, ushobora kurondera ama contenu PGC, mugakorana, tout ça, that's the business. Twagiye kuri business number 4, dropshipping organic. Narabivuze mu Burundi nta bantu benshi barayikora kandi bityo ko iracaguranye, ariko nuko namaze yivuga ushobora kuba umupartenaire n'umuntu ari mu gihugu biriye. Dropshipping ni iki? Ushobora kugurisha ikidandazwa kiri mu Bushinwa ukayigurisha ku muntu ari muri Amerika ukakitigeze guca mu ntoki. Basically iyo niyo dropshipping. Icyo profita kuri iyo marge iri hagati yayo we wakuguze yaho kubakuranguye nayo uzakugurisha. Iyo niyo bita dropshipping. Benshi ngaho barayizi. Etape rero zirasanzwe nuko tuvuga produit potentiel, kurondera produit wifashisha ama trend kuri TikTok, hariho nk'ama hashtag. Hariho hashtag yo kuri TikTok ivuga ati TikTok made me buy this. TikTok made me buy this. Ushobora kubona rero de produit zishasha. Kuko secret ya dropshipping ni iyihe? Ni yo kumenya produit hakiri kare cyane ukayidandaza abandi batarayidandaza. So rero uteza kuri wa muntu ari beaucoup passionné kugira ama recherche cyane kuri internet kugira amenye ati ni iyihe produit nogira hino dandaza. So ugakaya brand. Maze ukaya brand rero ubu wigiye muri e-commerce. Uno musi Nike canke Adidas nta hinguriro bafise bikora ibirato n'impuzu. Ibyo bafise nta bizine ngo aho usanga umuntu ariko arashona mu kirato ca Nike ntibibaho. All they do bagenda mu Bushinwa aho basanzwe babikorera ndetse bakadiscuta about the design n'abantu bakora ibyo birato bavuga ati iyi design imeze gutya na gutya, hama mudushireko logo ya Nike, mudushireko ya Adidas. Nuko bimeze. Iyo niyo bita e-commerce. No musi ziriya za Gucci, ziriya za I don't know, Hermes, muga za Gucci cyane bose bagenda mu Bushinwa, they buy shoes, they buy clothes, logo, c'est fini. Aho rero wamaze kwinjira muri e-commerce wavuye muri dropshipping. Ibyo naho urundi wabikora soft yuko rero hariho de strategy, hariho de tout un processus tegerezwa kuza. Twagiye kuri the next sorry. Okay, créer des impressions 3D. Okay, ikintu kiracari gishasha cyane. Kiracari gishasha rwose. Kuvuga impression 3D ni trend gishasha nayo nyene muga iri beaucoup plus basé sur la création du contenu. Kuko byagiye kugaragara yuko impression 3D kuri TikTok zirabwa gose. Twabisubiyemo ikintu kirabwa egal money. So rero étape de simple, urashobora kugura imprimante 3D ukayigura na machine entre 200 et 700 euros. Étape ya kabiri, ou entraîner avec des modèles gratuits ou ukaraba des modèles sur internet igufasha kudesigninga des modèles 3D. Apprenez à personnaliser, à designer, ukiga kuyikoresha to design everything, you know. Ukarondera niche ugirane wifocus yangu decoration, gadget, utuntu tw'abana, you know, utuntu tumeze nk'utwo. Then hagaca haza the next step ariyo voilà, créer du contenu portant sur l'impression. Ibyo niko ndabuye. Ucofata rero ako kazi kose ukora. Uprintinga canke uprintinga des modèles 3D, uprintinga des modèles abantu bakoresha mu buzima busanzwe, niba ari utuntu tw'uturobo canke n'iki.
ugaca ufata rero tout ibyo bintu byose ukora ugaca ukaya du contenu basé sur ça, sur la création, sur la question. Donc bigenda wagiye to another step. Then ushobora no gucuma quand même un boutique Shopify cyangwa kuri TikTok shop, so the same. Hama ugatangura kumonetiza. Business number 6, création d'un review squad TikTok shop. Ama review hari ama business arondera ama review. No musi ugiye ku ma business atandukanye kuri internet yose arakeneye ama review meza. Arakeneye yuko abantu bandika tujye tuntu mega tundusanzwe. Ugasanga munsi hari umuntu yasize message, hey produit abantu bakora neza ko barampaye produit nziza bayimereye ku mwanya. That's money. Hariho des agences ziri chargées kugira des commentaires cyangwa des reviews ku ma produit. You can do it. Ushobora no kubikora uri mu Burundi ariko abarundi benshi ntabyo baramenya. So rero ushobora gutangura rero kugira des reviews TikTok, des review squad TikTok shop. Bigenda gute? Let's go on the steps. Monte votre squad, ni ukuvuga ukarandira nk'abantu ndetse 50 canke barose benshi ku buryo muza murafashanya formate votre offre pro, mukategura offre yanyu ku buryo muzo kwandira sur les demandes du client. Hama démarcher les marques sur TikTok shop, mukagenda mukegera ama marque kuri TikTok shop, kavuga uti hey, we have a team, we have a squad, turashobora kuza tura reviewing abo produit, and this is the business, let's do a deal. Kujya ku reviewinga s'abantu kenshi s'abantu ngo baje ngo bara reviewinga ngo basitse bameze no. Hariho des agences, pourquoi les agences ya marketing, les agences de publicité, hariho n'ama agences ya ma review. So ngaha rero icyo uri kurakora ni nko créer agence ya ma review. Mettez en place votre logistique et consort. So I'm going to peut-être if you have more questions if you feel interested in, usanga handi just to wake up your awareness, kamenya yuko this is something which is very doable. For the crypto next business number 7, those are many 10. Proposer un service de recyclage de vidéos. Here is the thing. Yavuze ku kintu cha video clipping kuri ubu reka ndayigarukeko. Uno munsi ushobora kutagitambaye neza. Uno munsi abantu b'abaselebrity bakomeye bose bariko baza kuri ubu. Ndabazi hariho ba Julian Petrolas n'abandi bakomeye ba Mangazi ba Only bande bose baja kuri ubu bakarondera abantu bakorera de video clipping. Wowe rero nk'umu video clipper icyo ubujejwe uja gufata za content zabo bagira kuri YouTube y'ama long format de video kuri YouTube, ugatangura kugira des petits formats short form videos ukaziposta sur les réseaux kuri TikTok sous forme de TikTok cyangwa kuri Instagram sous forme de reels cyangwa kuri YouTube shorts. Ukuvuga ufata za video zabo nini ukagerageza uracagagura uduce turi très intéressant muri twateresa abantu ku buryo ugashitse kuri TikTok cyangwa kuri Instagram reel haba beaucoup plus viral. Ukuvuga akora ko kaziwe nko mu video clipper. Ntabwo tahe bisaba ni ufite internet, ufite CapCut for editing, icyo ukora ugenda ugakatinga izo video ukaziposta sur les réseaux. Hama peut-être washikanye 1000 vues, benshi 1000 vues, 2000 vues bakahemba amatora atatu. Urose ma vues ibihumbi ijana. You understand how it's done. Ukuvuga rero byose n'ahandi bibera ni kuri Whoop yabere. Whoop is really powerful. Yabisubiyemo nanjye ndabisubiyemo ko I know what I'm talking about. Whoop is really powerful. Si video clipping yonyene ushobora kuyikorerako n'ikindi kintu ushobora kuyikorerako ariyo ya bonus navuze peut-être twabana neza za gutanga, and it will be really nice. Let's go. Okay. Now let's go on the next business. Voilà. Se lancer sur Whoop. Could you please skip this one? Okay, sir. Skip this one. Skip. The camera for e-commerce. Mr. Faba yabivuze yaratanguye e-commerce and he is still in it. Ushobora no kuyikora. It's a really wonderful business.
turabe step by step how you can do it. Igikenewe ni security. What? Igikenewe ni security. Kuraba the people who has done it, people who are making the money out of it, ukabigira ko niyo secret yonyene ya e-commerce. Kuko hari difference batije kuko e-commerce ko muri 2021 ko muri 2026 cyo kumwe no musi batandukanye. No musi hari amakutiya menshi cyane simplifiye ibintu so ibyo byose utabizi. So that's why just security. Business number 10. Consultant kuri TikTok shop. TikTok tumigaruka tumigaruka. Ushobora no kuba consultant kuri TikTok shop pour les petites et moyennes entreprises. Out l'intelligence artificielle. When I talk about intelligence artificielle, let's écouter how can I benefit from it. When I see what now about it. L'intelligence artificielle, pourquoi on a eu domaine bitandukanye interview niba umuntu afite ubumenyi bwose knows everything kera kose uno munsi ya kare hari ibintu bita amaproduit digital. Amaproduit digital kugira kera ubwishore kugira produit digital kana produit digital ni produit digital ishobora kuba formation, ishobora kuba igitabo. Kera ubwira umuntu yandike igitabo cyangwa kiri iyo produit digital yo kugira reka dufate nk'iyo kurima y'uburimyi kuri itomati. Kera iyo umuntu yategeka kuba ari umurimyi yabyigiye kugira ashobore kudevelopa iyo produit. Uno munsi ndafise ubumenyi muri trading, ushobora kudevelopa produit digital ya formation nkayigurisha. Kubera iki isomenye muri trading. No munsi umuntu ugira agire produit digital again ugiye bitahure ufate nk'iyo korora shakize kuba ategeka kuba ari umuntu w'umworozi yatikiye yabinonosoye. No munsi ugira produit digital y'abantu bakunze kurwara indwara z'umutima hari wategeka kuba ari umuntu yabaye muganga akabasaba abaganga ngo barabizi. Yategeka ko ari wa muntu w'umuganga yabyigiye yabinonosoye kugira ashobore kugira produit digital kuvuga nyine wo kwirinda indwara z'umutima ya console. No munsi rero turafise intelligence artificielle yaje irevolutiona ibintu byose. Uno munsi ushobora kuyifashisha turazi yuko intelligence artificielle ifise ubumenyi bwose. Go and tell AI iki nkeneye kudevelopa produit digital ivuga ku bintu bimeze gutya. À la fin ya à la fin ya information nta n'ubumenyi na bukenya wifitiye wifashishije iki AI. No munsi AI nabivuze again narasubiyemo ibigori bya nyuma byaratewe n'indwara ashobora kugafotora ugereka ChatGPT leo hii indwara iyo ariyo kikubwira. Why? Because it's AI. Why? Because it knows everything. So AI really is the video byose. Go and use AI mu masomo atandukanye. Developa de produit digital. Na hizo niko na developa de produit digital. Utudishira kuri Whoop. Kuri Whoop ushobora kwibaza uti none abakiyanzo bakura he? Uno munsi yose ngukunda terme mbikongo kusema. Abo mundatera terme yitwa distribuer. Kwanga na distribuer ni ibintu bitandukanye. Abantu benshi batembere mu bihugu byinshi ngahanye bari ngahanye. Barabica ahantu usanga hari amamall. Winjiye muri shopping mall nta muntu akubwira aza kugukonvenga cyangwa kugira ngo ugura kino kintu ngisa agaciro kunuku cyangwa kimeze neza cyane. No, winjiye muri mall ugura ushaka. Winjiyeyo uzi yuko hari icyo ugiye kurongera kandi nta muntu azagushira ko ngo ni makwiguze cyangwa bagaragaze gukonvenga. Iyo bita distribute rero distribution ujya ahantu hari accessible uzi ko abantu baza ukenera icyo kintu bari ukaba distribuer iyo produit. Wumve neza ariko
Muri WUP rero ni nka place ya distribution. Okay, ikindi nashingiye example. No munsi hariho iyinguriro rikora ibinyobwa nka Brightway, yabisubira mu izindi Brightway. No munsi impaka ibyo gukonveka nka MTN ya byose kandi ngo ya byose. Iyo publicité nta gihe zo kubona. Almost never. Rero yuko itaki bagitanga bakironsa yo kodibara bigira gusa alafa itayigira training. Bo icyo bakora bakora distribution. So rero kuri bu you don't need to sell. Manake ugurisha. Ukora distribution. Wakoze ya kodi yawe wifashishije AI ushobora igitabo. Again, hari undi mutipe ikintu yakoze wewe yafashe amavideo yo kuri YouTube. Yafashe amavideo yo kuri YouTube. Icyo nayo amavideo yavuga sibuka neza yari ikintu ugomba gusigura abantu ingorane yo bihari. Afata amavideo ayapaketinga in one product. Afata ya product ikireka kuri WUP. He made millions. Uwo muri Venezuela umuntu. Produit yiwe, okay, produit yiwe, gusara content yiwe. Yafashe content z'abandi. Adi packaging in one product. And then boom. Nawe urashobora kubikora, nanjye ndashobora kubikora. So rero kuri WUP ni distribution. Ntabwo n'umwe ujya gukonvenka abantu baza kuri WUP bagiye kurondera des produits digital. Bakumira ngo batwise tumoze na WUP, no. Gusa in the fact yuko umuntu ashobora kubona the kind of opportunity iri mu ndani. Then kuri WUP ugashyiraho produit yawe abantu bazoza kurondera ki ni gute no okay. Reka mvuge kino kintu. Uno munsi mu Burundi hari abantu benshi barwaye abantu bari mu zabukuru indwara ya indasiraki. Kandi jena madawabona basanga kuri YouTube ariko barondera amavideo ingene mu kugura indasiraki ingene tuzoze amavideo kuri YouTube. Uno munsi ushobora aho bita nk'umurundi wifashishije peut-être AI ugakora igitabo ingene wo kwifura indasiraki cyangwa ingene wosobanura amavideo then ugakora iyo kodi. Abantu bose twumva nk'ahanye kuyiga kuri YouTube rero bakifashishije abantu kandi bari kuri YouTube barongera video kandi ushobora yo produit ifite specific iyo ngora ya scientific na karorero ukayishyira kandi people with ushobora no kutayishyira kuri WUP mugabo ukayigira kugira ngo kuyigurisha lokalmo why not iyo ni ngwara ushobora no kurondera tuzo probleme zihari ukora z'ibintu abantu bose bakunze kurondera kuri internet abantu bakunze kurondera kuri internet como ibyo byose ushobora kurondera ukaba ukimara ukarondera ibyo bintu urashobora kugerageza kuyange kudevelopa produit digital iri très bien effective. Voilà. Alors, on finit pour votre humble attention. My name is Dr. John, not a medical doctor, but a doctor in philosophy. Again, it was a pleasure. Thank you so much.